rero turabe ya migwi ine rero uyu muririmbyi yavuze yaboneka muri kino gihe iyi ndirimbo yiwe yayiririmba. Hariho imigwi yakurikiranye araraba asanga iyo migwi irahari. Iyo migwi nayo rero turavye mu Rwanda ngaha nk'uko tubibona mu gitero ca mbere munyemere mvuge gutyo nk'uko yabitondetse, yavuze ko hariho ngo abitanga ubufuti bagahusha umusaraba, Imana yacu nidutabare. Yavuze abwira umugwi w'abantu ngo bitanga mu vy'Imana, mbwa ngo bakitanga ukutariko, bakorera Imana, batanga ivyo bafise, batanga ibigira 10, bagatanga amashikanwa, bagafasha imfuvyi, bagafasha aboro, bagafasha abapfakazi, bagakora ibikorwa rusangi vyo mw'ishengero biteza imbere ishengero, bakubaka insengero, bagashirako amatafari n'amabati n'ivyuma, bakagura ibicurarangisho. Ariko ngo mugabo ugasanga ukwitanga kwabo bitanze mu mafuti, bitanze ukutariko. Ni kuravye neza ya majambo agomba kuvuga, bigomba kuvuga ngo hari ukuntu umuntu ashobora kwitanga muri bino vy'Imana mugabo akitanga ukutariko. Ni ryari umuntu yitanga ukutariko? Ni igihe agomba kubikora, ariko naho abikora akabikora atabanje kwezwa, guharanira kwemerwa n'Imana, akabona umengo ibikorwa vyiza vyiwe akora nivyo bizomuhesha gukizwa. Uyu muririmbyi yavuze ngo jewe mpisemwo guhora nkizwa, guhora nezwa, guhora nihana, guhora mparanira gukizwa ku vyaha, guhora mparanira gucira urubanza ikitwa icaha yuko kidakwiye kuronga ikibanza muri jewe. Nzoharanira, nzokwama na ntaryo uko bukeye uko bwije nkizwa, kandi ndondera kwama nshinzwe mu gakiza. Avuga ngo yemwe abitanga ubufuti, yemwe abitanga ukutariko, ni koko murakora, ni koko mufise ibikorwa vyinshi, ni koko muharanira kwemerwa, kuko abitanga ubufuti bakora nk'abarondera kwemerwa n'abantu gusumba kwemerwa n'Imana. Abarondera kwemerwa n'Imana bamenya ko ukwemerwa n'Imana kwa mbere guhera hari indani mu mutima, ni guhera inyuma ku by'abantu babonesha amaso y'umubiri, guhera hariya mu mutima wafashe ingingo yo kwemera guhinduka, yo kwemera gukizwa, yo kwemera guheba ibyaha, yo kwemera guheba ingeso mbi. Ugushimwa n'Imana guhera hariya. Iyo umuntu agize ukwitanga rero kuza guherekeje kwa guhitamwo gukizwa hariya indani mu mutima, Imana yacu nidutabara. Undi muri yavuze ngo ngomba ko noba umukristo mu mutima, Imana yacu nirihimbazwe. Iyo ndirimbo twarayivuze ko ngaha kuri runo rubuga hariho video yayo twise ngo umukizwa cyangwa se umukristo wo mu mutima, Imana yacu nihimbazwe. Rero iyo umuntu agize ukwitanga, iyo umuntu akoze ibikorwa akabikora ibyo bikorwa vyiza, ariko bije biherekeje ukwemerwa n'Imana guhera hariya indani mu mutima, wamaze gufata ingingo yo kwamukizwa na ntaryo, yo kwama umenya ngo n'uyu munsi hari ibyo nakoze Imana bitayinezera, Mana mbabarira. Uyu mutima wafashe ingingo yo kuvuga ngo nzokwama nishira ku munzane kugira ngo ndabe yuko hari ibyo nagendemwe bidahimbara Imana. Uyu mutima wahisemwo ugafata ingingo yo kuvuga ngo mpisemwo kwamanizwa uko bukeye uko bwije. Uyu mutima rero iyo witanze, iyo ukoze ibikorwa vyiza, ibi bikorwa ukoze ntuba witanze ubufuti, ahubwo uba witanze mu by'ukuri
no mu byo Imana inezerererwa. Imana yacu nidutabare. Birumvikana yuko rero umuntu ashobora gukora ibikorwa byiza mugabo ugasanga ntazobironkera ingero, kubera hariho novuga ngo etape, hariho intambwe yasimvye. Uyu muririmbyi rero abwiye uno mugwi ngo yemwe abitanga ubufuti, maze kubwo kwitanga ubufuti mugahusha umusaraba. Umva, twebwe abahisemwo guhora dukizwa, twebwe abatahuye yuko urugamba canke urugendo rw'agakiza rusaba ko umuntu yamizako, akaraba ko ata kintu yatiriganyemwo, akaraba ko ata kintu yakorokeyemwo camuhumanije. Twebwe abahisemo gufata urwo rugendo turababwira turira yuko mubabaza Yesu iyo aravye ibikorwa vyanyu vy'ukwitanga kwanyu, ariko agasanga muriko mwitanga mu mafuti, muriko mwitanga ukutariko, muriko mukora hari ibyo mwabanje gusimba. Turababwira yuko Yesu mukorera, Yesu mwiyumvira ko mwitirirwa, Yesu mwiyumvira ko mwitirirwa abakristo, ni ukuvuga aba Yesu Kristo. Turababwira yuko mumubabaza. Mbere yavuze ngo turababwira turira, tubibabwirana umubabaro udasanzwe, kuko muriko muraruhira ubusa, nk'inkorofani. Imana yacu nidutabare. Ibi bintu rero sinzi yuko hari abantu babikunda nk'uko ndabikunda, kuko nubwo byoba bitaje bikubwira yuko uri mwiza, ariko muga bitumbire kukubwira icyo tumuba mwiza. Abantu basigaye badashaka ubutumwa mwene buno bubabwira ububi bwabo, muga butumbire kubabwira yuko ubwo bubi buhindukako bakaba beza, ko bishoboka yuko baba beza hamwe bokwiyambura ububi. Abantu ubwo butumwa ntabwo bashaka, bakeneye kubabwira ibintu nyene byo kuronka ibintu biriya by'iterambere, kandi iterambere naryo ni ryiza.